umugambi wa strategy wigene iterambere rwego hasi yotegeza kugenda nturamera neza ngo uboneke. Ubugira kabiri twita ngo turi muri budget programme ibiki bafise uburyo bungana gute biteguye gute kugenda amakomine amwe mugasanga haracari intambamyi zijanye na logistique yaha abantu bakorera uburyo abakozi bamwe badakwiye canke abakozi bakwiye bakavuga ati ntibararonka udushirika bute agashara kabo kandi ajiki igihe kinini. Ivyo rero ukitwa naho uriko bya politike ziba ari intambamyi ziriko zirabuza ibintu ko bigira aho bigeze kandi ugushaka kwari. Ikibazo ca decentralisation cyo kwegereza intwaro abanyagihugu rwego hasi ni kibazo nkoramutima cyane. Ubwa mbere gifatanyije n'ibintu byinshi, habaye amahinduka mu bijanye n'intwaro aho abantu bagenda kuronderera ibijanye na administration mu burongozi ari impapuro canke n'ibindi amaservice n'ibijanye n'ingene uburyo buzova hejuru buja mu makomine kugira imigambi y'iterambere ahanini irangurirwe mu gihugu irangurirwe mu gihugu hagati. Ariko rero ivyo bya decentralisation turabona ni vyiza, ariko naho ari vyiza turacabona intambamyi ya mbere ni yihe, ni yuko tubona ico bita umugambi wa strategy wigene iterambere rwego hasi yotegeza kugenda nturamera neza ngo uboneke. Ubugira kabiri twita ngo turi muri budget programme ibiki bafise uburyo bungana gute biteguye gute kugenda amakomine amwe mugasanga haracari intambamyi zijanye na logistique yaha abantu bakorera uburyo abakozi bamwe badakwiye canke abakozi bakwiye bakavuga ati ntibararonka udushirika bute agashara kabo kandi ajiki igihe kinini. Ivyo rero ukitwa naho uriko bya politike ziba ari intambamyi ziriko zirabuza ibintu ko bigira aho bigeze kandi ugushaka kwari. Hari ikicuko nyene habuze n'ubushikiranganje bw'imigambi ya leta aho sasa ministère de la planification turavuga kuva havuye Uburundi wabugira ibitabo byinshi by'intumbero ayo visa kavugwa 2040 2060 zo ntumbero hakaza umugambi PND hakavuga imigambi ya commune PCDC ugasanga imigambi imakomine no muri yo PCDC kijya gitabo cy'iterambere y'amakomine ntirimwo ahimuwe ugasanga imigambi mu ministeri miranditse muri budget yini ntiyanditse hakabura ikintu rwego centraliza rukabirabira hamwe ku buryo imigambi yo ikirakorerwa hasi ifatara no kuntu hejuru imigambi yatunganijwe. Hanyuma ikice tubona rero nuko ashobora kuba ingwano y'ama responsabilité abo hejuru akabona ngo batsa ama responsabilité aho turazi neza bati bitagenze neza uzosanga haguma intambara y'abategetsi bo hejuru abo hasi ba mustanteri abadirecteur mu bushikiranganje babura amatari uzosanga hariko haba intambara gati yabo kuko y'amafaranga ari karava hejuru aja hasi agira gute usanga ari kibazo. Ikindi ni ivyo kunyonyeza ubutunzi byamaze kwirara mu Burundi bikwiye guhaguruka. Igihe bagwatsa amazone ejo bundi twarabavye ingene vyakozwe ni kibazo ikintu cadusigiye cadusize n'imvuna abantu benshi turavye ingene bigenza. Twari tuti none ya mafaranga agiye gukorerwa agiye gukorera ibikorwa byo hasi agiye kunyuruzwa gusumba cyane. Urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikontara amafaranga wewe kubushikiranganje aziya za inspection generale de l'etat service d'ubugenzuzi bwa leta cour des comptes zidahagurutse gutsira amafaranga yari karagaze yakurikirane abashiye kuyorona bahanwe nukuri iki gihugu cy'u Burundi iterambere tuzoribaza kandi hageze yuko tutera kamo abategetsi indongo zuva ku mukuru w'igihugu. Ibi bintu by'intwari bereye n'igiture bikubera sivyo by'igihugu mu gihugu ngaha bihagurukigwe abantu baje imbere intahe babatwe ibyo bononye
twarawe ejo bundi rero kwa muri commune Ntahangwe ejo bundi arabibonye byose nibiriko biratwereka yuko tutagavye aya mafaranga aruhisha abarundi mu makori akaja abandi bakaja kuyadadayamwo kiguma ari kibazo. Hanyuma ikindi cyo tukadoro nuko byose byategeza guca bishigikirwa n'amategeko cadre legal, amategeko nje bituma twaje twikora ku muhinga yavyigiye azira ibyo amategeko abizi yabinonoso yabikurikiranye aturabire neza amategeko agenga decentralisation hari no munsi ameze gute, yorusha ibi nibihe, ibyo bimeze gute, barayaza abantu, mbega ayo mategeko arakurikizwa kuko umuntu tugwanirwano nyinshi zibiri. Ingwano ya mbere amategeko kwajaho mezi, ingwano ya kabiri kuyakurikiza. Umva rero tugifise ikibazo cy'uko amategeko aja mu ngiro kuva hejuru gushika hasi, Uburundi nta nzira bariko burajamwe. Dushaka kwigenza nk'ahantu mwita ngo wadorajenge muri jenge niho banka amategeko bashaka yuko umengo akaruta kandi kukamira. Ivyo rero nibyo dushaka guhagurukira. Hanyuma iyo cadre legal rero tumaze kuyegeranya gutya tuzofasha mu kwigisha abantu amategeko ahari, hanyuma turayakoreye rema ariko araja mu ngiro. Haro n'imvuga tugiye kubana tugira turaba ibijanye n'iyo cadre legal, tuza kuraba yuko biriko birigishwa ku rwego hasi. Mugamwe turiko turawukurikiranira ku rwego rwo hejuru, mugano hantu rwego rwo hasi, mugano twoja mu makomine yose, turafata amakomine amwana gwanga makomine eshantu ya makomine dufatirako. Hari n'ikomine dukunda kujamo nka Muhanga, turakunda kwijamo komine Ngozi, turakunda kugenda kugira turabe neza ibiriko birahakore ko ibiriko biravugwa biriko biraja mu ngiro. Kuko ratwe twogumye ni Bujumbura ngo ibintu byo wa gucya byogenda gute tutaduga hariya. Nama narungitse abakozi batari bake bungu ku kazi wacu baja kuraba ingene byifashe, bakavugana n'abajeje intwaro, bakavugana n'abanyagihugu baserukira abandi muri ayo makomine. Twaraza amakomite y'abanyagihugu akurikirana zaragira inama yerekana ibintu bigeze kandi akabyereka bishikiriza administration.